igikorwa dukoze ni igikorwa cyo gushigikirana. Uyu Mutama mubona turi kumwe hano bamutazira Mzee Mboumbou, gira niryo zina benshi bomenya, ariko ubundi yitwa Juma. Igihe bava i Maka bandi bari mw'idini rya Islam hari mu mwaka uheze mu kwezi kw'icenda, barantumiye mu Gatumba, hanyuma ndagenda ndifatikanya nabo mu munezero barimwo kuko bari bavuye muri urwo rugendo ruhambaye ku bari mw'idini ry'Abayisilamu. Hanyuma uyu Mutama yarasabye ijambo, aravuga ati jewe nkije imyaka 81 sindigera ngenda i Maka, ati kandi kuja i Maka kuba Islam ni ikintu gihambaye cyane, ni inkingi imwe mu nkingi zitanu zitegerezwa gushikwa ko n'umuntu wese mu Islam. Hama ndamubwira nti ndumva koko ubishaka cyane, ndakwemera Imana ifashije yuko mu mwaka uza nzokurihira iyo tike. Baca baranambwira mbere ati uko bigenda ushizemwo byose kugura itike y'indege hamwe n'ibizomubeshaho, ati bitwara amafaranga ibihumbi 3,300 y'amadorare. Ubu rero ayo mafaranga ibihumbi 3,300 y'amadorare nibyo ndamushikirije ari kumwe n'ubarongoye kugira ngo bace bamufasha kumutunganiriza ubwo rugendo, nawe azorangiza ubuzima bwiwe ngaha ku isi ari uko yakoze icyo gikorwa Imana isaba abari mu idini ry'Abayisilamu. Nico gikorwa duhejeje gukora nta kindi, tukaba rero tumwifurije ubwa mbere ho kuramba, naho afise imyaka 81 tumwifurije kuramba, hanyuma ikindi naco tumwifurije kuzogira urugendo rwiza kandi aze kureyo imigisha n'imihizagiro. Nashukuru kupata zawadi kutoka kwa kiongozi wa bunge, na muombea Mwenyezi Mungu amjalie awe mtu mzuri, atende mema mazuri. Na mimi pamoja na familia yangu tuko tayari kutumika na kusaidizana katika shughuli zozote zile. Na muombea Mwenyezi Mungu amjalie kiongozi apende watu zaidi kuliko na mimi pia. Furaha yangu ni kubwa na ni nzuri. Ewe Mungu uko juu yetu, na kuomba umlinde kiongozi huyu, umpe afya nzuri na akae na tabia nzuri za kutia watu wote. Sina mingi ya kueleza kwa sababu furaha yangu ni kubwa, maneno nitakuwa nimeyaharibu. Kwa kumalizia, Mungu akubariki na Mungu akusaidie maisha mema. Amina. Nukuri iki gikorwa ni gikorwa ciza gose kubona umukuru wacu, umukuru w'inama nshingamateka ashobora kwitwararika umuryango w'Abayisilamu mu Burundi komibu, ikintu cimboneka rimwe muri iki gihugu tutari bwabone, ariko nyakuba umukuru w'inama nshingamateka aragishize mu ngiro. Muravyibone mwebwe nyene, atanze amadorari ibihumbi 3,300 mu mafaranga y'amarundi n'amafaranga yababa washaka miliyoni 10. Turagikengurutse gose mu muryango w'Abayisilamu mu Burundi komibu, turagikengurutse gose, kandi ni ikimenyetso ciza cerekana yuko igihugu cacu, leta yacu itinuba idini nimwe, ivomera amadini yose, yubahiriza amadini yose, ku buryo twebwe tucakiye yuko ari igitangaro cimboneka rimwe tutakiziga canke tutari bwakibone mu gihugu cacu. Ari naco gituma mwabonye n'Umutama wenyene yahevye aruba amashirigi uruhanga hasi, ikimenyetso cyo gushima no gukenguruka. Gutyo rero twamuhanuye yuko niyashikariya asabire igihugu cacu, asabire n'indongozi zacu zose mu gutwara bame bavomera bose nk'uko bavyerekanye no munsi.